Tetero warafashijwe ubu urumwe mu bana badakwiza 25 baba millionaire uruvyumvira Birabiki kukiyumvira iyo uri kurumviriza indirimbo z'u Burundi horo uzumviriza z'abarundi biramaze gushika ukumva nk'indirimbo yo muririmbyi yo mu Burundi umwana muto yataharigezwa avuga ati wow kumva ati je uno mufasha nka muri iyo ndirimbo zimucaje zitacanga mu featuring. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say that sometimes you're less than love. Ariko Nina Tetero dufise amakuru menshi avuga ko ubu yavuye muri vya bindi ngo mu etudiante ngo ndumuririmbyi gusa ngo buhagiye ko nakandi kantu ngo business woman. Ivyo navyo ngo nibiki nawe utarisha amara pibe bivuge none ntusuko na kukubura nikosa iyo ndarivuze kandi kukugira n'umugisha byukuri umamahoro nkibona nk'umuhoro umurukundo nkabona umurongo Nabwiga bakora ibwo gusa ukuzi muri nabarira ngo nusigera ukankama ngo nagira ubwo hajya urazi ko hajya abagabo baratinya umugore akankama sinzi kandi ndabyibaza ako wabwira ati Jesse nugira ubwo washinjigira nkankama urumva hariho une culture umuco hariho umuco je pense utanguye avec les femmes du 21e siècle gukankamira abahungu avec l'émancipation et tout ugasanga twibagiye igikorwa cacu nk'abakenyezi inkingi z'umuryango yuko dutegerezwa kugira quand même caractère akamere gatandukanye en fait donc ariho iyo rero yabaye inspiré par umukobwa atigeze aha agaciro umusore bari bakundanye ndabyohewe niyo phrase kubera irimo ikirundi cyinshi hama rero umusore bari bakundanye mbwa hari uwundi yari amwiyumvamo arambwira ati jewe quand même ndi prête gufata ikibanza canje nk'umwigeme n'umukenyezi peut-être donc urumva ni c'est quand même iyo umuntu ayumvirije kenshi harimo un message harimo ego harimo ubutumwa c'est vrai harimo ubutumwa bw'urukundo mugabo harimo ako kantu ko kumenya yuko turi complémentaire donc ukamenya uti ukamenya ati c'est vrai hariho uko kuntu abakenyezi bacinyijwe mugabo en même temps tukamenya aussi yuko le monde quelque part il dépend de nous donc il faut ko dufata ico kibanza nyene twari twarahawe burya je ndakunda abantu genre nk'ivyo avuga uruwagaciro genre iki donc ariko aramubwira ati je nzokubaha le respect tu veux dire que genre que les hommes ce sont des leaders ce sont des leaders rero ni vyiza genre yuko umuntu umwubaha kandi surtout ushaka yuko azoba umutwe w'umuryango wawe principalement et donc harimo un message menshi ku muntu akunda kwiyumvira akunda kugira ikintu kandi hajya ngo umugabo no mwubashe ngo respect ngo kibamituwe nawe acha kuba bien sûr enfin urabira no mu magenzi bawe ko kuri ahali ino ndirimbo nyemerera ni indirimbo hacigisose ni indirimbo ikirisohoka itagiye kuri channel ya Tetero yacija kuri channel ya Rockstone Kingdom byo byari bimeze gute Okay, Rockstone Kingdom hariho en fait twararonse ama opportunité menshi je nagize chance ibakwe naragize ibakwe yuko abantu benshi bari bifuza kumfasha abantu benshi bari bifuza kumba hafi Rockstone Kingdom irimwo donc baramfashije twakora iyo ndirimbo baramfashije vraiment ibintu byinshi ego biravuga ko ino ndirimbo wayandikiwe nabo muri Rock Kingston oya mugabo uko vyagenze twaravuganye na indirimbo nyemerera niyo ndiko ndavuga ego mugasoba yandikiye njye yandikiye gusa yarambwiye ndibuka Sage Wise yarantelefone yarambwiye ati dufite ama histoire menshi ati on voudrait quelque chose de différent kubera abantu bama batubwira turirimbire
barimba urukundo baririmba iki donc twari nari ngomba kupresenta un autre aspect y'urukundo quand même l'histoire nibo bayimpaye barambwiye genre turashaka gufasha et puis barampaye l'histoire hama candi inspira déjà nanditse muri studio wandikiye mu gikoni ego uvuze ati mu gikoni kwa Masalende yatowe nk'umuririmbyi w'umwaka kuri RFM wavyakiriye gute ni vyiza cyane ni vyiza cyane kubera arakora gose uno mwaka wa 2020 na urashima ingene vyagenda ego bon sinovuga ntibisigura ko abandi batakoze mugabo nibaza yuko n'aba bariko barashozisa n'abariko baratora barafise ico barabirako ni vyiza rero nkuko yavuze twubaha ivyato uti rero abavuga ko atavyashoboye cyangwa atavyagize bo bihenze quand même nubahanura kurushirizaho ingufu gusa kuko ni nkuko vyama bishikira abantu bose ubaye wa mbere ntuzobura abantu bagira baguponda parce que watsinze mugabo faut que twiga kuba de bon perdant ukamenya uti uyu muntu hari ico yandushije ko abihokonesa kuko biragufasha gutera imbere muri kazoza vuze ijambo ry'igishinga na Mudiribo zose wakoze ni Tetero yashoboye gukorana n'umuririmbyi umwe featuring MB Dat. Ego. Kweri ki mwaririmbyi bose bashimiye MB. Il est jeune, yari disponible. Mugabo ikintu ca mbere nuko il est très jeune yandika ikirundi ciza. Iyo ndimo niwe yanditse. Yandika ikirundi ciza hama arafise naratangaye cyane vraiment. MB Data arafise ukuntu yinjiye muri studio ntanika jengeda na makarne ntayo yarakeneye. Fashe casque fasha kuri micro shunguka arimba erega sigara ndi intimide nari nashizemwe ibintu byanje byaheze ari wayinyandikiye hanyuma ego mugabo sinibisigoye ko ntari kugira amakolabo n'abandi bantu gusa genre ni novuga twahuye mu mwanya wo Tetero bafise imigambi yo gukorana kolabo n'uwundi muririmbyi w'umurundi yes nimba atari bangana nibanga mutibanga ni kugirana since mutibanga ni kuri okay urakoze ari umuntu yabwiye muri Université du Burundi ngo urakoze kunteza Tetero bwa turugura umurongo ariko ni na Tetero dufise amakuru menshi avuga ko ubu yavuye muri vya bindi ngo mu étudiante ngo ndumuririmbyi gusa ngo buhagiye ko nakandi kantu ngo business woman ivyo navyo ngo nibiki nawe utarisha amahera yapibe bivuge none ntusibuko nta ego urakoze cyane kuba ariko baratwumviriza ego muri team Tetero sindi jenyene muri team Tetero twariyumviriye gukora ama gel de douche donc novuga amasabuni yo koga hama nibaza ko vuba cyane muzoyabona ku isoko kandi muzimuhengeshanye kunshorera ego dufise ama variété menshi dufise ama parfum menshi kandi dufise zitatu mugani n'izindi zizoza dufise vanille citron na fraise urumva umwe wese azofata yashaka Tetero warafashijwe ubu urumwe mu bana badakwiza 25 baba millionaire waravyumvira barabizi kukiyumvira iyo uri kurumviriza indirimbo z'Uburundi hora uzumviriza z'abarundi biramaze gushika ukumva nk'indirimbo y'umuririmbyi wo mu Burundi umwana muto yatahari igezwe avuga ati wow kumva ati jewe uno mufasha nkamurihira indirimbo zimicanye zitacanga mu featuring ego Berry Music uramaze kumurira indirimbo oya mugabo genre no bikora pour Berry araririmba neza ari courageux nararonse chance yo guhura nawe un jour nako nkorana na Koli vraiment n'umuntu urabona yuko arafise ishaka ryinshi ego Berry Music uti janu unyere yoboni emission yacaza tore 200,000 ego nta kibazo aramwemere 200,000 kwa kunali ni biru bifisi gusabira abantu uramusabira nziza kandi ya Tetero biraje kubidasanzwe ariko ikintu kibago bashikeko chat kurumura ngo ndabata kumanya wose tumaze reka tubaze ibibazo twurumura kugira ibibazo mfise byo ari byinshi
wari waribise wewe ariko benshi iyo umuririmbyi wose ariko araririmba cyangwa mu kazi akariko kose umwe wese agira aba idol agira abantu akurikira afisa abantu arabirako wewe inspiration yawe wiinspira kuri inde cyo kibazo kirangoye kwishura spontanément kubera ni ndakunda gusenga donc kenshi amajambo ndirimba ni inspira de la Bible kubera la Bible harimo une certaine sagesse nibaza itunganiriza bose hama kucereke ama style nayo oui nakunda vuga Taylor Swift hariho Beyoncé hariho mu Barundi novuga intambo z'ikirundi na undi Africa Nova nari mazimisi adikolobalo ariko ndibaza yuko ubu uwendi kandagira une petite touche Estanish aragukuraho nawe nyine ndamukunda cyane ndadmira ukuntu yandika ndakunda ijwi ryiwe kandi aracangamutse umwana ngo arakerebuye ko kuri hali tugende nakandi karimbo kakabiri ingene kufata ta belle voix okay Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say that sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Saga piri piri ndabwa yuri kurabona namashaka kenshi wa muri ruhande rwanje kukubura nikosa iyo ndarivuze kandi kukugira n'umugisha byukuri umamahoro nkibona nk'umuhoro umurukundo nkabona umurongo niwe rurabo rwanje rumuri mfasha ndakubona rimwe nkasara ugiye loteno saga piripiri ndabwa yuri kurabona kwa kuri ahali Juma nafsina achakusaba mapenzi Tetero kikibazo kiragoye cyane ngo mwemero kaburu Tetero asigama seconda akarimbo kanyuma cyo tugenda shira mu biroranigwe shira kukivi nkumara inzara shira mu rugo ndakuvure amagorwa yose ndashoboye nije kibasumba kirezi ciza ndakunda cyane abakobwa kandi aho bari hose bamenye ko bashoboye kandi nukuri j'espère yuko mu muziki muri entertainment hazuza benshi kandi ntumugire ubwoba kandi naho muhura n'amadefi mumenye ko turi hano ku bwanyu kandi turi prêt kubafasha twumva ikindi hama ndabakunda cyane vraiment kandi ndabakunda kandi okay ndabakunda kandi Tetero ni kintu cyari gikenda tuva ngatavuze get busy since Get busy, do so say. Get busy. Aru mura twakora igana cyavuga. What the hell? Okay. Iki. Nike kintu cyayikenewe Tetero tutuva nga tutavuze. Sinzi kubera twavuganye umwanya muremure kandi sinibaza ko byose bitari bikenewe ariko ndagusabye nzogaruke. Oya, nike kintu twowa twibagiye cyari gikenewe. Tutuva nga tutavuze.
Oh, album yanje ndiko ndakora album yanje shasha les amis ndagusavye kigongo ko nari navyogiye ndiko ndakora album yanje shasha et je pense yuko izosohoka au plus tard février hama mwiteguriye aussi na gel de douche nzogaruka kuvugana na Juste ingene tuzoyibaha hama niyo ndirimbo Juste nzomusaba aguma zivuza ngaha ari kuri Radio Colombe bantu binyemerere Juste urakoze kubera naje nemeye vya Berry Juste Berry Music. Berry Music. Kwa kundi ahandi? Kwa kundi ahandi. Ngura mwikundi? Non, numwana vraiment, il est très très courageux. Aba bantu bari courageux. Berry Music na Kirikou. Ah, les deux. OK, kiganiro kigira gihere. Taturunegana ushimiriza kuri kibigende twabahamagara muzo twita. Yo, na ego vraiment nzoza kandi ego. Ndakubira ko kuri micro ari Juste Gale ka dreamer from Morriside. Mwiga bw'ivimani wawe ndi nyene gentil. Behind the camera kabari Blackman ni jicho ni black. Ni wewe kugira bure man. Bamwita Mr. Ivan. Jena wita Iva Ego. Ko kuri handi ndakubira ko uwari ko arabihagarikira ari inyuma mwita Benaya Ben. Umusaza nawe nyine afashe kamera kora amateka. Ndakubira ati bye bye ciao. Hasta la vista. Hasta la vista.